mwana w'amaho ku bugombe bwawe wabikoze wabipanze ko duhurira hano kandi byabaye. Imana ihabwa icubahiro. Niteka mama buntu nabo ufatanije kurongora n'urushengero, banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka muri hano, banyakubahwa bashitsi mwagendeye rino shengero uno munsi, twumvise ko mwaje muva mu Bwongereza. Bakristo mwese muri hano, umwe wese ucubahira Imana yamuhaye, tutibagiye cane cane uwaje aserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Mwese rero mw'izina ry'Uhoraho turavuze tuti Imana ishimwe. Twumvise ko mu nyigisho duhejeje kuronka, twumvise ko duhamagariwe kugira imigenderanire myiza na Yesu Kristo Imana yacu, na cane cane ko atawumenya igihe Imana ikorera. Twebwe ibyo twifuza nk'abana b'abantu tubyifuza igihe cyose, hari ibyo twita ibikomeye cyangwa ibihambaye atari byo, ariko uko tubivuga kose, uko tubisaba kose, Imana niyimenye iti kuri birya kanaka na kanaka na kanaka basavye ku isaha iyi n'iyi n'iyi, kuri bwa bugombe bwayo izoheza ifata ingingo, itanga inyishu ibereye. Hari uwavuze ati iyo ibivuze biraba, nk'uko iturema yabivuze biraba, n'ubu niya Mana ntihinduka, niko ikibigenza, iyo ibishatse biraba. Ndashaka gutanga témoignage nuko umuntu bivuga intahe. Buriya abigishije hari akantu umengo kaciye kankubita mu mutwe, bati Imana ntibwirwa ngo kora, ntibwirwa ngo fata ingingo, ntitegekwa ngo gira ibi n'ibi n'ibi. Oya, iyo igihe kigeze, igihe cyayo kigeze nk'uko yabigenye, ibintu biraba. Imana ishimwe. Urashaka wikubite hasi, n'umutwe uzikubita hasi, mugabo nimba wibaza ko ibyo uzokora, ukaba wibaza yuko ubikora kugira ngo ucuronke inyishu, ubibwira Imana, uzohava ahubwo uvanamo ikintu cyo kwihebura, wibaza ko ya Mana atariyo cyangwa uri kubyifatamo nabi, kuko utazoba uzi ko Imana nitegekwa, ariko ni Imana yumva kandi yishura. Navuze rero ntange intahe gatoya, ndabishigikiye cyane kandi numva ko irya nyigisho ari inyigisho
zikomeye twogendera ko cyane. Twebwe ni ibintu byatubaye ko twarabaye mu bidukikije, niko bakunze kubivuga. Mu bidukikije murahazi, ntabwo twahora tugendagenda ku mitumba mu bidukikije mu myaka iheze itari mikeyi. Noneho turi mu ntambara, twari mu ntambara, niyo dukunze kuvuga ngo kuba mu bidukikije. Ariko twarakoze pe, twarakoze nk'abana b'abantu. Hari igihe twakoze turakora tukaza tuvuga tuti ejo tuzoba twahawe ibyo twifuza. Abandi bati ejo birakunda, abandi ati mu kwezi kuza bizoba aramara. Ariko icyo gihe nubwo twabivuga, twaharura nk'abana b'abantu ku nguvu z'abana b'abantu. Icyo gihe nta nubwo twibaza yuko hariho umuntu atubona, abona twigaragura, abona turasana, twicana, ariko ataragira ikibanza, twebwe tutaramuhamagara, tutaramwegera, tutaragira ya migenderanire myiza nawe, kugira ngo noneho ashobore kwinjiramo apange wenyine. Iki nicyo gikunze kudutera ingorane. Wewe ukibaza yuko ufise ububasha kuko wokora n'ingufu zawe zose ugashyira ku byo ushaka, ntibishoboka. Noneho kugeza n'aho ababona kure, abantu bari baradutanze kumenya Imana, batangura kutubwira ati erega nimudasenga Imana izo ngeso mbi zose mukaziheba, nta kizoshoboka. Uko gusenga Imana byavuga biti nimumuhamagare. Twumvise indirimbo zagiye zivugwa hano nyinshi, indirimbo nziza cyane, ati muhamagare aze mu bugingo bwacu, tubane, tugenderanire, tuganire, tuvugane, tumere nyakwigendera. Niba tubwira ati umunsibuka, ndasibye gatoyi murambabarira, ati umunsi muzoza muza gusengera ku gicaniro, ati muzomera nk'abantu babiri bariko baraganira muri telefone, ati mwebwe muve telefone uriko muramubwira Imana, tumwongera tuganira, ati nawe afise telefone ariko aratwakira. Iyo niyo migenderanire twifuza. Reka rero subira inyuma gatoya. Noneho baratubwira bati hariho ingeso mbi mwebwe mufise. Igihe cyose bakazitwibutsa, ibyo turabyumva, natwe harafatwa ingingo pe, kugeza naho batubwira bati ibintu by'ubusambanyi biba arimo mwebwe muri ku rugamba, ati ntibizotuma mutera intambwe. Amategeko yarafashwe pe, kandi yarashyizwe mu ngiro. Ni ukuvuga ko banakwiyumviriye honyine kuri icyo kintu, baca baguha ikintu cyitwa mwihandage, gufungirwa mwihandage. Ni ukuvuga ko bimba mu kuzimu bagaca bagufungirayo hejuru, bagafunga n'umuryango n'iki, kugira ngo uzogumeyo imbeho iki, ubushuhe bwo mu isi byose n'ugukanya byose mugahura. Hanyuma ibyo ntibyahereraho, ni uko ku munsi bakuvana mu ihandage bakagukubita nk'inkoni 50 mu gitondo no ku mugoroba, kugira ngo bakugorore. Kandi nukuri
ibyo kwari kugira ngo natwe twihane, twitegure. None wewe data, reka ndakubaze ko biriko biratugora kugira ngo tuje muri migenderanire myiza n'Imana. None weho wihana gute? Hari inkoni na nkeyi wikubita canke ukabwira umuntu akakumenagura imisaya kugira ngo akunyoroshe, maze witegure kuzakira Yesu mu buzima bwacu. Reka noneho ibyo birabandanya, turabandanya turakora, ariko ahantu ngiye kubabwira ni ahantu hakomeye cyane. Murantega amatwi. Ibyo batubwiye ati Imana ntitegekwa, mugabo Imana iraba influence. Sinzi ko umuntu yokivuga mu Kirundi. Imana ntitegekwa, ariko Imana irashobora kuba influence kugira ngo ikore vuba, kugira ngo ntumenya mugabo igihe izishurira, ariko irashobora kuba influence ku bikorwa byiza wowe ushoboye gukora kugira ngo ikore vuba. Birashoboka, nibyo ngiye kubabwira. Noneho haza gushika igihe, haza abantu baza kutubwira ngo, aho twari tumaze igihe kirekire, batubwira ngo aho twari twarakoze ibintu Imana turashyira mu nyandiko, turashyira mu mategeko, turashyira imbere ikibanza cya mbere n'ibindi. Ibyo byose nabisabye ko byava biba birebire, ariko harageze igihe noneho batubwira ngo Imana yavuze ko imaze kubumva kandi ikurikira urugamba murimwo, akababaro murimwo. Ati rero yabasavye yuko mushire ibigwanisho hasi, mushire ibigwanisho hasi. Ati jewe Mana nzobagwanira. Nawe mbwira, uri hano umuntu, twese turabana, uri ku rugamba, amabombe ariko arasekera hejuru, indege ziri hejuru, amabomba ava impande zose, abandi bariko binjira. Imana irafise uko ibigenza, Imana irakurikira, Imana irumva kandi irishura. Ako kantu n'akantu gakomeye. Imana irumva kandi irishura. Yarumva amasengesho yacu, ariko batubwiye bati shira ibigwanisho hasi. Nukuri byabaye ibintu bikomeye cyane, kuko twari kuyibwira tuti Imana bazubwire barya nabo bariko baraturasa bagabanure byingure, kandi nawe niko wovuga. Navuze nti Imana kugira ngo inyarutse inyishu, nubwo utamenya n'iryari izishura, ariko kugira ngo inyarutse inyishu biva kuri twebwe, biva kuri wewe mu Kristo, biva kuri wewe, biva kuri twebwe. Noneho batubwiye bati shira ibigwanisho hasi, Imana igiye kuzobagwanira. Nk'abana b'abantu abari bafise ubushobozi icyo gihe bariyumvira, dushire ibigwanisho hasi. Tubona n'amakano y'umwanzi iyo ashinze hirya no hino, indege umwanya wose ziriko ziza zitera amabombe. None wowe uca uvuga ngo iki? Kubera ko aho byari bigeze twari tumaze kumva ko Imana twamaze kwiga ikibanza cya mbere, kandi turabona ko kuva Imana tuyemerera kwinjira muri twebwe, kwinjira ku rugamba rw'iwacu, twarabonye byinshi byagiye bihinduka. Ibyo twarabibonye ku buryo muri kwa kwitegura
kugirana imigenderanire myiza n'Imana na Yesu byarabaye, kuko twagenda tubona ibiba aho mbere twagenda dukora tukaronka nk'umwimbu mukeyi cyane, twakoze n'ingufu zose n'abantu twapfuye, ariko umwimbu ukaba mukeyi. Mugabo tumaze kwemera ko Yesu yinjira mu rugamba rwacu, ibintu byaroroshe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri rero, ntimwumva ko hatugatisha ibigwanisho hasi. Icyo twavuze, abantu bamaze kwiyumvira, turavuze tuti Mana, ubwo utubwiye ko gushyira ibigwanisho hasi, kandi ubona tubifise, kandi dushoboye umwansi nawe kumuremera, tukumumerera nabi, mugabo ubwo mudutegetse none worahira icyo utsindwa, turabyemeye, mugabo urugamba turarubahaye. Iki nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ko icyo cyari ikigeragezwa gikomeye cyane, mtihani Imana yari yaduhaye, ati ndabageze ndabe mwebwe abasenderete, turabe ndabageze ndabe. Kumwe Yesu ku musaraba narambye tija kubakubambe kugira ngo bariya abantu bo ku isi bakire, tija emera. Natwebwe twagize nk'uko tumaze gushyira ibigwanisho hasi, umwasi yarakomesheje kwe, umwasi yari ikokoye, ariko ndabamenyeshe, icyo nibyo twabonye ko Imana imaze kubona ko twemeye tugashyira ibigwanisho hasi, harimo n'ibigwanisho bikomeye bishasha bimeze neza, ariko Imana iti gushyira hasi. Yemwe tubabwire ko kuva icyo gihe dushyira ibigwanisho hasi, uretse kumbura abo ntamenye, ariko nta bantu, icyo gihe nari n'umuvugizi, nta muntu yishwe n'umwansi kubera ngo nuko twashyize ibigwanisho hasi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irafise umwanya wayo wo gukora, mugabo Imana muri uwo mwanya iba iriko itanga n'ibibazo, ibizamini, ituraba, itwihweza, yumviriza ibyo tuvuga, yumviriza ibisabisho byacu, ariko yo ikazogeraho ivuga iti ubu ndabona ko mukamiritse, ubu ndabona ko bishoboka, reka nanjye nje ndabikorera ko ndabahezagire. Ibyo ni ibintu byabaye, si ibintu twumva ngo twarumvise, byaratubayeho. Imana rero bavuze ati imigenderanire, Imana yarabona iti mwebwe koko reka nyarutse, kuko kuva icyo gihe haraheze hafi n'ukwezi kumwe n'igice cyangwa amezi abiri, baciye baduhamagara ngo tugende mu mujyi, baciye baduhamagara muri kapitali, ati mwatsinze, koma amashyi yemwe. Iyo ni ya Mana dusenga, turiko turavuga tuti ugize imigenderanire myiza n'Imana, ntacyo Imana itazoguha, nta kidashobokera imbere y'Imana. Byavuzwe, Imana ni ishobora byose, ibyo ukeneye byose izoguha, gusa gira imigenderanire myiza n'Imana, ibindi byose biraheza bigatungana. Nyariteka mama bo, urakoze cyane, turashimye, turakengurutse.
kuri aka kanya mutubonesha karahimbaye, umwanya uhimbaye, umwanya mwiza cyane. Tubifurize abashyitsi kuroranirwa mu bihe byose muzaba muri hano. Twifuze abavandimwe basangwa kubandanya koko natwe turondera ingene dukora uko dushoboye, dutegure iherezo ryacu ryiza mu kugenderanira n'uhoraho. Imana iraheze. Reka tuve hasi dukoma amashyi duhagaze.